bonjour cyangwa bonsoir bivanye naho mwese aherereye twashaka ngo karimbo manze kabanze gahere neza ni ayayaya y'umuririmbyi Dudu muri byose muri kubakira mu gospel tubaramutse tunga tuba ikaze mu kiganiro Bila Show Chérie Samez neza cyane tubaramutse tunga tuba ikaze mu kiganiro cyo Bila Show turazonezerwa na kutangura ibiganiro n'umutumire wacu turazokuganira ibidasanzwe tubasaba yuko mubana natwe ego cyane reka twakire umutumire wacu twereka kwakira kera cyane no munsi no munsi kamazini bwiza amaso reka tumwakire cyane yaduteye iteka so kutwitaba nta kuvugira byinshi ndamwakira mu kiganiro Bila Show. Reka nanjye ndabashimire mwakoze kuntumira kandi inyuma y'imyaka 5 hanze ko banyirukanye ariko ndishimiye gusubiye kubabona Sherisa ijya mbere dukoranye ariko si ijya mbere tubonanye turaziranye cyane mu bundi buzima mu bindi bikorwa bigumye muri entertainment nyene hanyuma uyu niwe yari yantumiye ubuheruka ngira yasanze ntangana n'ubu twari turi kumwe nk'umutumira cyavuga ati ntazogaruka ariko ndanezerewe ndaryohewe gusubira kugaruka hano muri studio ya BTV nongera ndamutse n'abariko baradukurikirana yambu ndabagumbiriye cyane izina rya Yesu amen. RASKO umunezero udasanzwe wo kubakira nizere yuko umwanya kera ariko barashatse ibintu tameze ariko ngiye kongera kwaranitse ubu naho mutazontumira nzoba ndaha 7h30 aha tuzatagura imakazi mpaka nkaduhereze no muri siporo bazombona bagiye kumara muri siporo rero mumenye yavuye mu bitaramo bya entertainment unye agiye muri siporo naho nyine naho iri muri entertainment ariko avuye gato muri siporo muri gospel avuye mu muziki usanzwe ngo ashaka muri siporo nasiko muragira competition ya biare ya ping pong nivyo nzoza tubiganire ego cyane ni RASKO cyangwa ikorikiza Clovis Blaise RASKO ryavuye RASKO cyane akazina gato umva abantu benshi bitwa Clovis ba Blaise ni benshi mugabo urumva narimvire none je bazontandukanya gute ndafata hasta murako ta shirako ko yakora iciza kaca kaba RASKO nyine kaje ko dikeze ko kalisa na canon commercial tuzita non commercial kugira ngo umuntu yakuronde amena vrai hari umuntu ahora guhamagara Blaise canke Clovis none mu bantu twakuranye kera mu bantu twabanye mu bundi buzima ariko wese nurampamagara ngo numve n'ingenuro narivuga ayiga wasanga mbeshe rero muranda guhamagara gute RASKO natubesheye asifura muri babade wisha gahungusha uretse ko hari ahantu ugiye gusifura ubunye bitemewe cyane cyane ububare uri kurahamagara abantu hasava si byiza ko nanirwaga RASKO ngo barakoma amashi turayakomye ayo mashi mu kubahamagara ariko urashobora kuraba cyangwa ukamubaza izina mwitwa gute mu kinyabupfura nyine ukamwita gute ugira umukene inzu bamuhamagara nyine ucigibagira bogiye gufata amazina y'abantu amenta kenshi iyo uri kumwe bivana umucaranya igihe uba wicaye n'umuntu atabikunda kubaza amazina y'abaserivisi uzamaga hanyuma uramusaba n'inimero ziwe mubandanye umusaba n'inimero mubandanye Mego birakase gato kubona niko byamabiri uzinjira ngo cyari tubikwepe gato oya tubikwepe ibyo icyo n'ikindi kiganiro ariko RASKO rero imbere ko ndakubaza ibibazo byerekeranye nawe reka ndajewe no munsi nahuye n'umwana n'umukobwa agiye ku ishuri ari muri twa dufoto dukunda kubona wowe upfuye nujya cyangwa uratabuye dufata mu buzo twarito
tunatahuye nanje natwe aratahuye wowe wadutahuye oya Okay. n'abakunzi natwe Okay, mu batahuye minsi heze hari udufoto cyangwa utuvideo twakunda kubona benshi batutanguzaniye mu ceki ngo turabe none umunsi twahuye neza na neza agiye ku ishuri kandi ni umwana mwiza vraiment kandi ni uwo muri katimwe ntarinze kuvuga rero oya ntayoboze okay kubera yuko ucamumenya ariko we uhuye n'uwo muntu gutya face to face ukamubona ibyo bintu barabibona utabifata gute oya nca ndaba ni direct turaba urabona ni umwana agiye ku ishuri yambaye uniforme yayimwesheje fondamental nisi nakubwiye ko uraba tujya dufoto nuko mu mutabibona ibyo byari ibintu bikora byari ibintu bikaza ari abantu tutari tubizi ko bibaho urumva no biragoye biranababaza vraiment urumva nyine ko ari akantu nawe ndabizi ko wababaye umva ko babaye nyine tu kandi usanga muri video gumamu bamutunga urutoki ufite umuntu yambaye umwambaro w'ishuri uwabonye yafashe agapositeri neza bamufotoye kandi ngo ntiyabibonye yafashe positeri icyo gihe ukabona nyine ako kantu kanyinjiye ndavuga ati mana yanjye birababaje vraiment bon nubwo ahandi zo ari tara mu zindi ubwayo iwacu birababaje ahandi mu bindi bihugu atari ngaho okay turasansira nsanga turi ku maliste ari hano ego RASKO ari mu bategura ibiteramo bitandukanye binini ari mu bakurikiranira hafi muziki ndundi ari mu bakurikirana umuziki haba wa gospel afise n'inshuti n'abagenzi RASKO umuntu akubajije imico n'akaranga by'u Burundi usobanukirwa iki urakoze nk'icumva ingene ariko aratumbereza ikibazo nzi yuko tugira tuvuge ku by'ibiteramo nabyo nyine tabishikako kuko mu biteramo harimo imico n'akaranga uratubiranya abaririmbyi nyene bakaririmba yego bon mu mico n'akaranga ni je ndabidefinisa mu navuga yuko ari ibintu twasanze igihugu cyose kiba gifise uko citunganije ingene kigenda ingene abantu baho bifata nivyo biri mu mico n'akaranga so uko biza bivana no muri geneze ingene nyagihugu cyatanguye hanyuma ugasanga muri ivyo uko kuntu iyo mibereho yabo hari ibintu vyagiye birafata ikibanza vyagiye birafata agaciro vyagiye biraronka amavaleur ajoute selon ingene igihugu kigomba kwidentifia alors mu mico n'akaranga novuga nti ni ya identite y'umuntu wese ushobora kubona ukavuga ati uyu muntu n'umuntu runaka uyu ni umurundi uyu ni umufaransa uyu ni umuekose uyu ni umugineye kuko mu mico n'akaranga yabo umaze gushobora kuyibona kenshi iyo ubonye umuntu ari identifiako ego turacari ku mico n'akaranga byacu twinjiye cyane cyane mu ndirimbo z'abarinzi b'abarundi mu baririmbyi cyane cyane uburyo bitwara indirimbo bagenda basohora uno munsi by'ukuri urashobora kumva indirimbo ukumva ko ari iy'umurundi ukabitandukanya n'indirimbo y'umunyarwanda ukavuga ati iyi ni indirimbo y'umunyarwanda cyangwa iyi ni indirimbo y'umurundi dufatiye ku mico n'akaranga ego cyane ego hariho icya mbere na mbere ni ururimi baba bariko baririmbamwo mu rurimi urashobora gutandukanya nubwo bavuga ko Kirundi n'ikinyarwanda bisa birasa ariko ntibivugwa kimwe l'intonation twe dukoresha niyo ikoreshwa mu kinyarwanda c'est pas la même chose sivyo aho urashobora kubitandukanya aussi mu nyambaro kw'abarundi n'abanyarwanda bambara bijanye na culture sico kimwe twebwe abakenyezi baravuta abagabo bakambara imbega cyangwa iki mugabo kenshi usanga mu Rwanda n'abagabo womenga bavuse nabo nyene urumva se ubibonye urabona ko ari imico ibiri itandukanye nubwo atari cyane urabibona ko bitandukanye aussi mu bikoresho traditionnel dukoresha hari ibyo duhurira ko nk'inanga
dukuyemo ibicurarangisho moderne ivya kera dusa nk'ababihurizako ariko navyo nyene ntibiba bikunze kugira amaforme amwe naho uraba intaro zo mu Burundi n'izo mu Rwanda kenshi ntizisa ibisimbo ibiseke vyo mu Burundi n'ivyo mu Rwanda ntibisa mbere ukagenda gushika ku mikeka hariho ukuntu imikeka yacu ijishe atari cyo kimwe niyo mu Rwanda so tusa urashobora kubibona atravers y'amasanamu y'indirimbo hanyuma ugashobora gutandukanya umuco umwe n'uwundi ego reka dusimbire gato kuri kariyeri yiwe tubanze duhere tumaze ati RASKO umwuga wiwe wo kuruganiza cyangwa gutegura ibiteramo awumazemo imyaka ingahe exactement nabitanguye muri 2004 ngira bito bigenda biraduga nukuvuga ko mu mwaka uzanzuba nk'uji imyaka 20 harageze ko ndabireka turiko turakukuruka hazogera igihumbi ubire niyo tete nta na kimwe kitagira iherezo nubwo mutabishaka hari igihe ingufu ziba ziri nke imyaka ikagera acumi RASKO hariyo abantu bagigukeneye benshi cyane yarayidamure ko murambeshye bya vrai benshi ntajewe sange nawe reka ndabongere 15 okay yes urakoze bigumemo byigishe batoyi bawe barameze ndafise abonigisha muri iyo myaka 20 harimo bakobwa ego cyane kandi harimo bari kubaraza benshi urabishaka oya mubwe ntibishobora umwe wese nicyo yatoranye n'umwatoranya ama micro ubu MC amaze kumubona ariko arakora ubu MC the great uramaze kumubona ariko arakora ubu MC mwese rero ndamaze kubabona je kandi murakatse mu biteramo bitandukanye ndakunda igena cyafata umengano mu marayika ubwiye yuko turakwemera okay no murabishoboye urumva icyo navuga gutegura ibiteramo kera nategura ivyo no kwita ama spectacle ama kermesse twari duto mugatungana nabo ngomba kuvyereka ko nari kw'ishure na jewe basanga nigura ishure canke abandi biga ahantu hafi na hafi cyo ugasanga ndabitegura abantu tuzinanye gusa nuko vyangumyemwo kuko hari abo twabikorana mugabo batakibikora jewe narabibandanije peut-être ico gihe cyose wasanga hariho amatasha amwe usanga akora abakobwa même si c'est dans l'événementiel kenshi ibintu bijanye n'amafinance bijanye no kwakira abantu bijanye no gutegura ibibanza bijanye na logistique kenshi bikora abakobwa kandi natwe turafise muri turafise mugabo bari sharp ko ibintu bisaba gutigi nani mama iboye nurabona ko hari n'igihe duhura sindanabiba hari igihe bwacanganye namuna nyambwira ngo bwateguye concert umwe ngo ubundi muntu ahubwo none nta gitangaje kirimo wowe uje uvyutse wafashe ifreshere usa neza umota neza je mbamaze nka 3 jours muri ico kibanza basa n'umuntu w'umugwanyi nibaze kuryama nk'amasaha nk'abiri cyangwa 3 mu minsi ingana urumva ko biba vyacanganye nk'uko waruje kuva harahize igihe kinini cyane utanguye kino gikorwa cyo gutegura ibiteramo imyaka 10 uvuze ko mu mwaka uzokwiza 20 ans imyaka 19 urumva ko atari mike cyane hanegwita usanga atayifise ntawizi cyangwa ugasanga arenza ku myaka mike RASKO ibintu bitatu umaze guhura navyo gushika uno munsi vyakunezereje kubwa kino gikorwa cyo gutegura ibiteramo nibihe uzotubwira n'ibindi bibiri vyakubabaje uno munsi uvyibutse ushobora kumva ko
bijya bintu byarambabaje ikintu hari ikintu kikubabaza bikanga ko kikuva mu mugabo ukavuga ati nubwo caje gishobora kuba hari indi ntambwe cashikanye bitatu ivyanezereye byo ni byinshi ufatiye uramenyana n'abantu ntubukiri wa wundi ico kiri mu biryoshe no mu bibishe kuko nusubira gupasa inaperçu abantu baba bakuzi so hariho ukuntu witwara iyo uzi ku bantu benshi bakuzi ico kiri mu biryoshe no mu bibabaje gatoya ariko hanyuma ikindi kiryoshe nuko na crée cadre hariho umuntu yigeze kumbwira aje gutya asanga mu biro hanyuma mbona mpaye invitation ya mariage ambwira ariko wanzu unyibwire ko sinanakumenyera ambwira ati bro jewe ushaka kubutanze ariko nza mu ma yawe yose ati hanyuma ko ndagutumye kuri mariage yanje ati no kubera umuntu tugira twubakane twamenyaniye muri evenement wari wateguye niho twamenyaniye niho twatanguye kumenyana amasorti twakorera mu biteramo vy'iwawe wazohora aze kwirondera tuwataye sinzasubira gusiba muranze mugangiye kongereza ni gito ntatandukanye n'abagenzi bawumva ngo kandi shango dimanche nzoza kuri eglise iwawe ukibaza ngo umuhamagaro ugerageje guze kumbe yarumvise amakuru ati hariya hantu Imana yarabahizagiye mu buryo ikibazo cyane grita nuko yamaza ibintu bigira bihere bigenda gutwaci yamaza nka cya gipolisi cyo mu mafilme tubona baza bagiye no kuniga abantu wewe zurasimbuka uhora umubwira amasaha atariyo oya none ko aba ari kuri afishe nza nkabivugira ngaho uwo zohuruza bitaranatangura mu gitondo uzinduka abantu kuva ku wa mbere binjire kuva ku muntu kuwa oya apana ku miryango mu kibanza tuba twateguwe urabona ko utanagoye no gutora yuko ariho wicaye abana Imana iba yarahezagiye ubundi buryo bw'agatangaza ntacyo natwe tudafise ibyo dufise ibindi bitangwa mu buryo butandukanye bwinshi ishaka ko ari ibindi kabihamwe ariko ibyo bindi yampaye n'ibintu tuzobigaruka ko mu kindi kiganiro cyo hanyuma abakunzi ba BTV bagumeho ntibazi bashire kwindi shene ko tuza turaza uru n'urukurikirane tugiye kubwira RASKO bandanye tubwira wari uri kuratubwira urumva rero hanyuma amaze kumpa invitation akambwira ati je namumenye mu biteramo maze gukora hanyuma niho twasohokera kenshi bakoze igiteramo yaranyibutsa ati ebana wamuji yakoze umuti tukaza tu rero natwe tugomba gukora evenement y'iwacu kandi evenement idukorako cyane twariyumviriye umuntu duhuriza ko twotumira dusanga ni wewe ndabwira ni no tudabona narabanje ndahora ndavuga ni ibintu mvumenga ni maji hari gute abantu bashaka kuza icyo je navuga ni jewe as long as winjiye hanyuma kandi hagati keki wanje je tuba duhejeje muga kamwe ntumenya ikintu uri kurakorera uwundi muntu agaciro kandi kiba gifise si hariho n'abandi baza by the way iyo mariage nayigiye ko kandi yari nziza cyane baratanze na témoignage baramvuga ndunama nyine nagane amavava ngaha bankurikire nkaba negrita ngo natwe turangire mugana natabiye yuko ni ikintu abantu bakeneye urabona abantu babayeho mu bihe bigoye kandi byinshi abantu bakabaho mu bintu kenshi usanga bibatwara umwanya ntaruhuke mu mutwe usanga iyo ndiko nkora ibiteramo bitandukanye cyane terima kugira ngo umuntu uwo ari we wese yisange mu kintu runaka
kijanye nawe kandi akeneye. Hari abo dukorana ibiteramo bama bafise igiteramo cakindi nyene buri mwaka kwakundi nyene buri mwaka, nabo simvuga ko bakora nabi, niyo mikorere yabo, ariko jewe ndakunda nkora ibintu vyinshi bitandukanye kugira ngo abantu ntaronse muri concert ya gospel ndabaronke muri concert ya sekira, canke ndabaronke muri competition ya bial, ndabaronke muri competition ya ping pong, ndabaronke muri komedi, muri stand up, parce que ni benshi ni bose bakeneye kuruhuka gusa, ariko ibituruhura ntibisa. Ntibisa, nico gituma usanga abantu bakeneye kugira ngo ushobore kubaruhurira ukora byinshi bishoboka kugira ngo umwe wese yirotuve. Ego kuba ariko batukurikirana turiko turigishanya ni cyane cyane kugwaruka rukirondeza, turiko turigishanya ku bintu byerekeye gutegura ibiteramo, tuvuga ku bitandukanye, ibibagora, ibibaryohera, aho baja kudodora bakamaramara, ikaye tukubaza maze kudodora bakagushwimuza ni henshi, ariko ntashobora kuhavuga. Oya sinogira publicité vraiment ko naje baranyimye. Biramaze gushikuka maramara? Oya je simaramara mu buzima. Jewe hariho ibintu bibiri ntagira. Jewe simaramara kandi ntabwo bangira. nta n'amasoni ugira. Amasoni ndayafise. Amasoni ndayafise kandi ntimunayantereje ndi timide burya. Mugabo simaramara kandi singira n'ubwoba pe. Hasko, mu biteramo byose wateguye gushika no munsi n'ikihe giteramo kiruta ibindi biteramo byose cyakunezereje? Thanksgiving. Yari concert general igiyemo nkuko nayimazemo umwanya rumera. Twatanguye kubivuga ntabwo natari kuvyemana. Tubwire. Yaje iminota 8 narayiharuye je naramwibone. Yaje gutora kamera. Ntacyo tuzamukira aho ngaho. Urumva nukuri ni concert yarimwo abantu benshi cyane, bari batonze imirongo, bari abantu benshi kandi concert yarimwo abaririmbyi vraiment baryoshe, bameze neza, benshi biteguye neza, byari ibintu bimeze neza cyane. Ariko rero hari ukuntu kandi cyo kibazo ndazi genda gifite nyene, hari ukuntu amakomisiyo ya gospel aryoha cyane, akitabirwa cyane, agatoka cyane. Guso sinzi ko ariko je nibaza gusumba amakomisiyo ya sekira bitandukanye. Hasko hari ibirihisha n'ibitaruhisha, hari bitwara uburyo n'ibitwara uburyo, hari byitabirwa cyane n'ibititabirwa cyane. C'est sûr biratandukanye rwose, mugana vyene si cyane. Uharuye imyaka 5, 6, 7 iheze siko vyitabirwa. Mugabo novuga yuko ubu birafise iyindi touche no kuvuga kera sinzi ko abantu bari bwamenye gutandukanya igikorane na concert. Igikorane n'igiteramo, sorry, no kuvuga croisade et concert ni ibintu, c'est deux choses très très différentes. Croisade canke muzeya igikorane ni ikintu kiba kijanye n'ivugabutumwa kandi gratuit. Ahanini bavugamo ubutumwa cyane, ego haba harimo umuziki, ariko cette fois-ci muri concert ça veut dire n'umuntu canke n'umugwi w'abantu canke n'abantu bagiye hamwe kugira berekane premièrement iyo talent yo kuririmba, et aussi haba harimwo nubwo butumwa nyene à travers indirimbo. Mugabo mission ya mbere aba ari kuririmba. Kera wasanga batanabirihisha, byari bigoye kurihisha, ubu uyi barabirihisha kandi abantu barabitahura, parce que nimba hari abantu bakora turavye sekira na gospel abantu bakora cyane gusumba sekira. Ça veut dire umuntu afise concert ari muri gospel afata amezi n'amezi arepeta, tandis que muri sekira ni n'abantu bake bakoresha full live, genre
bagakora music live yose. Aya amazina yabo turayazi si bose sivyo. Muri gospel presque bose bakoresha live. Umva deja ngaho oyi muri studio ko uhavura umuziki mwiza uryoshe iki aussi hariyo iki kintu kiza kikagaruka turi mu bihe twumva umenga turakeneye beaucoup plus la qualité gusumba induru. Sivyo iyo sinzi ko bazi kumva iyo game havuga ngo ndabwiriye ariko iyo tugiye mu bindi biteramo hagiye umenga abo bantu bariko bararirimba mugabo sinawe gituma umenga induru ni nyinshi gusumba ivyo bariko baravuga. Tu vois gasanga ni sinzi ko ari amareglage sinzi ko ari muri sound canke iki mugabo hari igihe ugenda hano wari uri ko nk'ubu turi batatu tugiye gusangira ugasanga biheze ko tutanavuganye kubera ikibanza turimwo induru n'itema nyinshi ku buryo je namwe tudashobora kuganira uravyumva. Alors ivyo rero iyo usimbiye muri gospel byose biba birimo ako kadozaje haba harimwo ico gipimo kugira ngo inimba ari umuziki w'abantu 100 ungana n'uw'abantu 100 nimba ari uw'abantu 1000 ungana n'uw'abantu 1000 ariko niba batanga umuziki w'abantu 3000 ku bantu 50 bicaye sivyo biratandukanye. Jewe nkitangura gukora aya makonseri ya gospel nimba ari ikintu ca mbere canyohe nuko hari mu rutonde harimo ordre quelque part n'abantu bari biside ushobora kuvugana nabo bakagutahura bagakora icyo basaba. Burya handi naho bigorera usanga byagoranye ugasanga umuntu mubwiye yamaze gupampuka iziwe usanga hari ibintu atari karatahura. Muri gospel mwese mubanza kubipanga tuba dufise amafiche technique tuba dufise ukuntu vyanditswe ukuntu bipanze do A à Z naho haba mutugorane quelque part usanga ari turi technique twatundi umuntu atevita cable yacitse hari inkoze yahiye tuntu dusanzwe mugabo question d'usidité no gukora na performance biba biri 100% garanti. Nico rero mbona ko n'abantu beaucoup plus bariko baratahura hanyuma ntivuga ngo ni umuziki w'abakijijwe gusa sigaye mbona hazamo n'abandi bantu batakijijwe sivyo bakaza kuko ikintu kiryoshe nta n'umwe kitaryohera iyo ikintu kiryoshe ntawe kitaryohera. Yego tunagerageza kunyuza kuko tunasoma umutima inyuma kandi amatwa dusomera tukuvuga ko ashobora kuba yashitse. Reka tugende avuze ngo gukorana n'abantu bari biside biramaze gushikira cyangwa ni iki kintu kikubabaza iyo wagiye wateguye igiteramo cya sekira ugaca usanga umuririmbyi watumiye ashitse inyuma y'isaha umubwiye kandi ashitse yanyoye? Ico nibaza ko kiri mu problem technique maze guhura navyo tellement kenshi ko hageze igihe ndiyakira tu nariyakiriye kuko hari habona buza gukora ego hari abo maze gusubiza inyuma ntibakora gusa urumva hari uko kuntu wumva umenga nimba igiteramo uzi kuri list bakubwiye 18h ukumva woza saa 5 quelque part mu mbona umenga nturi kurubaha n'abantu bitwa kora abafana bawe ko twe dutegura tuba twateguye hanyuma iyo batakubonye barabona ko ikibazo si twebwe uvuga quelque part abantu utaburi kurubaha niba abantu bagukunda barishe kugira baze kukuraba sinzi kubitaho bajye niba uri kurahemukira vya vrai peu importe ibyo urimo hanyuma quelque part harimo nako kantu ko kumva abyumva kera ngo nakayaje bango nakataraje je sinza mwavuganye wakoze programme ku munota wa nyuma uje sindirimba imbere ya naka sindirimba inyuma ya naka so
quelque part ico kirica muri gospel umuntu wewe wategura wowe nyene gutegura igiteramo wowe wamushize nawe yego pe gospel bagorana mufuma mugorana ku mikorere mufuma mugorana ku mwanya bari gukore nonyene baragorana mugabo c'est pas ngo kugorana muri we ni kugorana pour trouver le meilleur iciza gishoboka bashobora gutanga nuko novyita muga handi naho si kugorana boya ego kubera iki cyangwa habuze iki kugira ngo mu Burundi haboneke igiteramo cagutse cyane cakira nk'abantu 50,000 bijana 300 habuze iki oya turabuze nabo bantu kuvuga mu Burundi nk'abantu 50,000 bari oya nabo tubwira erega twibukanye ibi biteramo dukora ni ibintu birabwa n'abantu bafise nayo mikoro bafise n'ubwo buryo byinshi biba no mwijoro shaka urabe n'ibyo dukora ibiteramo vya gusa biri free uguruye nivyo bititabirwa uravyumva so kugira rero tuzomenye ngo hariho abantu 300,000 mu Burundi barindiriye kwitabira igiteramo cy'umuntu runaka cyangwa umenga biragoye udashize mwose ko tutagira n'ivyo bibanza byo kwakira abantu bangana gutyo nta bibanza dufise byo kwakira abantu bangana gutyo mabivuze ko habuze ahantu hakwiye gukorerwa ibiteramo ego vraiment ikibanza kigenewe ibiteramo kuko gushika n'ubu turi mu kwiyaranja nenda kubaza jewe ndamaze gukorera mu kabare mwibarabara muri jardin muri plage muri restaurant ivyo bibanza byose igikorwa nyamukuru vyubakiwe ivyari biteramo uravyo mugabo ko tuba dushaka gukora na twebwe turiyaranja ugasanga urafatanganya utuntu ufasha akabanza k'umuntu nka muri studio beat tukaza twakorera agasho mugabo iyi studio nyakorewe amasho yakorewe ibiganiro sivyo natwe rero turakeneye ibibanza vyakorewe ibiteramo gusa sinzi ko umuntu ahura kugira ngo kibe gifise niyo standard kibe gifise uko bivana igiteramo bambe ibibanza byose biba bifise n'ingene vyubatswe bipemeta ko igiteramo canke ikindi kintu kiberayo sinzi ko vyo kugira ngo ntibize kujena usange iminsi yose tuguma turiko turagerageza gukrea ega n'ama creativity azogera igihe aduherana nani kuko ibibanza azogera igihe birangire tubimare byose mutekereze hanyuma tuduga dukora mu bibanza bya Ruhunga niyo bizoca byoroha navyo nyene ntabiriyo naho nyene ndamaze gukora nayo ntabiriyo nkunda gukoresha ijambo moi je rêve pas je réalise je nta ndoto ngira nico gituma intuze yanje yitwa now creative now no kuvuga ubunyene sabiti nyene gukora ikintu ikirara ndagikora ubwo nyene je fais sindota ndagikora narose igihe kirekire narose imyaka myinshi ubu rero ahantu ngeze ikintu ndakibonamwo nka gifiling ndagikora tu turangiza ikibazo cyane kugira ngo umutwe wacu atadukubita biga jewe duheruka gukorana n'ibiganiro uyu n'abandi bantu babiri ariko bose barahurije ku kintu kimwe ico ni ikintu cya sponsor aho gati amashirahamwe ubu tuhari yakiri ako habwiye n'ubu turacabwiye peut-être nabo ntibarabona agaciro k'ibintu dukora peut-être gukoranya abantu 5,000 10,000 ahantu kugira ubabwire icyo ukora hari abantu batayibonamo agaciro hari abantu bavuga ati ibintu biri mu mikorere yacu vraiment
kandi nabonye n'uburenganzira bwabo. Moi je respecte tout le monde et partout. Ni ukuvuga wowe ubonye yuko atagaciro birimo ni bon, ikibaho gaho kiri ni uko benshi muri bo bagerageza gufekinga n'ivyo bintu. Alors twebwe tuba ni nk'umuntu yo turamenyereye kera ko umuntu yakwandikira kwa baruwa shaka umunana twitu, hanyuma twe turandika ibaruwa ukarihereza umuntu runaka. Des fois nakwishuye, des fois ugasubira ukabaza bakakurindiriza kugira bazokubwire witaha ko bidashoboka. Alors que umuntu aba asanzwe abizi ko icyo kintu uri kurarondera kitazava gishoboka. Et c'est bien, jewe toujours je les invite nukuri ni mucika barasta mu mutwe ikintu gishoboka gishoboke, kidashoboka kireke gushoboka hakiri kare. De toutes les façons on va pas s'échapper. Ibiteramo tuzobikora gushika dupfuye. Twaronka ama sponsor twayabura, ça on va faire. Uyu mwaka yaba cya sekira yaba cya gospel kinini. Erega ahubwo nuko mba ndiko ndafatanya n'abandi. Hari igihe en fait twingene dukora nidukora ibiteramo by'iwacu proprement by'iwacu. Nk'ubu hari abandi gusanga turiko turakorana nabo sûrement bari gukore vuba, urumva ugasanga barahari turiko dukorana nabo kuko nabo tubishira mu bikorwa biri primordial kugira ngo dufashanye twese. Et aussi hakabaho n'ibindi bikorwa bitangurira kenshi nko muri gospel harabaho ama production kugira ushikire concert. Normalement twebwe concert d'office y'iwacu nini ni mu mwaka uza duhejeje gukora album shasha ya Dudu zimuguma nkumva. Niyo mbona d'office. Mugabo hagati aho hariho ibindi biteramo byinshi tuba dufise kuva mu ntango y'umwaka n'ubu ko turategura dufashanya n'abandi kugira bibe réaliste. Uhejeje ibiteramo ubu umeze gute cyangwa ubukeye bwawe? Mba napfuye nzoka kandi nzoka. Washishwe cyangwa wabishijwe n'uburuhe? Oya n'uburuhe, ahanini n'uburuhe. Jeni cyenda baze kubona wirabura gusombaho. Ego uramaze kwibona aba yirabura cyane n'amaso yatukuye n'inguvu ntakizifise ntakivuga. Ega ni ibintu ushobora gufata hari n'igihe kataza umugabo urebwa ntibureka kuza ukaronke n'ukaronka uburuhe buraza akanoti hari igihe kaza sinobesha hari igihe kataza rero bya vrai mugabo byose nibaze yuko ari kwa kundi genda nka esheke kandi cyane. So ndakora kugera aho ngeza ku buryo mvuga nti icoba cyose ubyiza byose nari nabitanze nukuri ntacyo nari nisigaye. Ahanini nico jemba ndiko ndarondera hamwe n'ijuma ngo iyo menya urana kakandika iyo menya nkagira iki iyo menya nkagira ivyo ndabikuramo hanyuma je donne tout ce que j'ai hanyuma ibisiga ngaca nzamura ibiganza. Imana yabishire mu kiganza cyawe. Rasko tugushimire cyane. Murakoze cyane. Ngene rero mukavuga kararyoshe mugabo ako Rasko kuri amafilme gato y'abantu bakubona. Reka kuntera mwiga muca muntera amasoni. Usamasomeza ariko acha batimide byandi yatubwira Sherisa. Aje nukurira muzamona ndanarize ntavyo menyereye. Amaso meza kandi asa mu maso heza. Rasko lipunzwe kenshi. Tindako nakoze cyane jabwo mutampamagaye mu nyemerenze abarije nzobahamagara muzamukoze. Eko shakasko uje rero nikivuga ntugire ngo nizizi wanje ageze umusanga ari muri muzane kubera yuko tuzokora ikiganiro turi kumwe. Ego sawa uzomuzana ndabibemereye. Uzomuzana ni karibu tuzomutumira n'undi mupapa mugenzi wakunda abantu cyane. Rero Rasko urakoze
tubashimire twongere tubashimire na RASKO tumwerekeze